twagomba dusangire amajambo y'Imana yongera ku majambo tumaze umwanya turiko turumva. Uyu mwanya no w'igiciro kinini, guhagarara imbere yanyu n'ubuntu bw'Imana budasanzwe. Aha hasa ahantu umuntu ahagarara ngo atere inkuru, aha hasa ahantu umuntu ahagarara ngo ayaga amayagwa, aha hasa ahantu umuntu ahagarara ngo avuge ivyiwe, ariko n'ahantu hasengewe. Turazi ko hari imigwi myinshi maze indwi yose isengera uyu munsi. Hariho abagize iminsi barara hano basengera uyu mwanya. None rero nagomba ngo dusangire aya majambo atwibutsa inkingi, nuko twibutsa kuko dusanzwe tubizi inkingi dukwiye kwishimikiza kwama tugendera ko twebwe abari mu rugendo rwo kuja hehe mwijuru. Uru rugendo rwo kuja mwijuru rutahurwa n'abagiriwe iryo banga. Nico gituma uravye muri iyi minsi hari ikintu nabonye gikoranya abantu benshi. Abakunda umupira, mugize iminsi mubibona, abakunda umupira. Murabona iyo hageze amahiganwa nk'ajya, hariho abantu bemera kugurisha ivyabo kugira ngo bashike aho hantu. Nagira ndababwire yemwe, ijya mpwemu irahambaye, ijya mpwemu irahambaye. Uravye ajya amakoraniro nge nabangana, hari wundi turiko turayaga muri iyo minsi, haza iciyumviro kiti yababa abantu bose bari binjiye mu rusengero hama bagakora ibikorwa bikeya, bagakora ibikorwa bikeya, ibintu byohindutse. Kubona natwe tukigiriye ubu buntu bwo kwinjira mu ngoro y'Imana n'ubuntu budasanzwe. Bene data, murabibaza abagendagenda iyo hirya no hino, si hose abantu bakigirirwa amahirwe nk'aya. Habanamba nabonye isengero zimwe twarigeze kubivugana ikindi gihe, zari zarubatswe ari nziza, ari nini, ziri mu intebe nyinshi, ariko uyu munsi uzinjiye wicwa n'agahinda. Ari korale yaririmbye ngaha ngo turababajwe no kubona bari mu bikorwa bariko barabivamo. Nimba rero tukigiriye ubu buntu bungana uko bwo kwinjira ngo twumve duhuje umutima n'inama dutekanye nk'uko, si umwanya wo gupfisha ubusa. Nagomba rero ngo twibukanye izi nkingi zitanu zidufasha muri uru rugendo turimo rwo kuja mu ijuru. Kandi kubera navuze ngo ni zitanu, ufise agakaramu naho wandika wohandika kugira ngo ikindi gihe uzoze uravyibutsa, ikindi gihe uzoze urazibutsa. Ngiranye ijambo mu mutima wanje, numva ari impamagarira gusubira kwibuka igitandukaniro rihari hagati y'abakijijwe n'abakiri mu isi. Ni ngombwa ngo iryo tandukaniro twame tugibuka, kuko tutagibutse duca dusa nabo. Icya mbere,
ni iki kintu cyo kwihana ibyaha. Muzokumva muri iyi minsi ubutumwa bugwiriye n'ubutumwa bw'imigisha ivyo umuntu aronka, ariko hari ijambo umwami Yesu yavuze, tubanze kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, ibisigaye irabizi. Inkingi ya mbere rero ni inkingi ivuga kwihana ibyaha. Inkingi igira kabiri turaza kuhasoma, kugendeshwa na mpwemu yera. Inkingi igira gatatu, kuguma mu ijambo ry'Imana. Inkingi igira kane, gukunda mugenzi wawe. Inkingi igira gatanu, guca bugufi. Ayo majambo ni yagize imisi anyigisha imisi itari mikeya. Kwihana, kugendeshwa na mpwemu yera, kuba mu ijambo ry'Imana, gukunda mugenzi wawe canke kwitaho bagenzi wawe, no guca bugufi. Nayo majambo makeya tugiye gusangira muri kano kanya. Mwami Yesu agiye kubana natwe. Muri izi nkingi uko ari zitanu, uyu munsi nagomba ngo tuvugane iyi nkingi igira kane na gatanu. Izindi ni Imana yatugirira ubuntu, tuzozisangira ikindi gihe. Twaramenye yuko ishengero ry'Imana riheruka kubatiza abatari bake, ntitwari bwaza ariko twarabikurikiranye. Hanyuma abo babatijwe vuba murabizi ujya munsi yuko bagiye babasengeye, bababatirije kubera mwemeye kwihana ya nkingi ya mbere. Bamaze kubabatiza barabasengeye ngo muronke mpwemu yera. Inkingi igira kabiri, barababwira ngo muze mugume mu ijambo ry'Imana. Inkingi igira gatatu, nico gituma uno munsi nagomba ngo tuvugane kuri iyi nkingi igira kane, urukundo rw'abana b'Imana muri kino gihe. Iki gihe urukundo ku isi ntiruri mu bintu bigwiriye cyane. Tugeze muri wa mugani uvuga ngo akaruta kandi kagira gute, kakamira. Mugize imisi muvyumva murabikurikirana. Ubu muntu mutoya biragoye kugira ngo agire ijambo mu isi ya none. Abantu b'Imana nabo mu isi baboneka nk'abantu batoya bakengerewe. Arico gituma igihe cyose kituremesha ari uko duhamagara uyu mwami wacu Yesu, n'abaduhamagarira gukundana. Ibwirizwa rimwe mu mabwirizwa rutayandi yose. Kubera iki iri jambo numvise ko tworihagararako uyu munsi, nagomba ngo dusome mu Bikolosayi igice cya gatatu. Kolosayi igice cya gatatu, ntituza gutevya namba, twamaze kumva amajambo atari make. Abikolosayi gatatu ku murongo wa 13. Abikolosayi gatatu murongo wa 13 tusome, baza ko mwahabonye. Havuga ngo mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icyo apfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe abariko mugira gute, muharirana.
ni iri jambo ry'Imana. Uyu n'umurongo munini kuva hariya ku murongo wa mbere w'iki gice ca gatatu, n'amajambo avuga kuzuranwa na Kristo. Aha kuri 12 duhereye haruguru havuze ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uyundi. Ni Pawulo yandikiye iri shengero ry'Ikolosayi. Ugiye kurondera insiguro y'iri jambo Kolose, bari abantu novuga nti bibigatanya, baca babitira rero aho hantu ni muri kariya karere nyene ko muri Efeso. Muri Efeso ubu ni mu gihugu ca Turikiya, muri Efeso. Iyo turiko dusoma aya majambo hari igihe umuntu yimvira ngo ni migani, cyane cyane dusomye aya mazina y'ibi bibanza canke aya mashengero ya kera n'amashengero yabayeho mwemwe yararabishingira intahe. Mu myaka irenganye narigeze kubibabwira hano, narigeze kugirirwa ubuntu ndaja hamwe muri ivyo bibanza, cyane cyane ahantu bita Efeso. Ugezeyo mu rurimi rwaho bavuga ngo Ephesus, muri Efeso. N'imisozi nk'iyi iwacu iriko ibiti by'ubujwari, mugabo baca barahatunganya neza kuko hagendera ingenzi nyinshi ku mwaka. Abantu bifise bavuga bati tuzopfe canke tuzosaze twiboneye n'amaso yacu ivyanditswe muri Bibiliya. Ubu rero biriya bihugu bica amafaranga menshi cyane kubera iki? Bibiliya. Twebwe rero hano twasomye aha muri Bibiliya havuga ngo tubiherewe ubuntu tuzobitange kurangahe? Ku bundi. Ariko hariho abandi bazi kwicisha amafaranga Bibiliya, baca bavana abangene vyanditse neza bagaca bagenda bakahakora, kandi aho hantu nta n'amashengero ya Kristo ahari. Oya, kuko henshi haganzwe n'idini rya Islam. Mugabo amafaranga aje kuraba ibyo Yesu yakoze barayakira nta ngorane, bakayashira mu mifuko yabo, nta kibazo, kuko amafaranga n'umuhuza wa twese. Sivyo none? Hano rero dusomye ijambo rivuga ngo dukwiye kwihanganirana iyo hagize ko umuntu yogira icapfa na mugenzi we. Kuba turi abantu bangana uku bisigura byinshi. Kubana n'abantu bangana uku hari ibyo usabwa mu mvugo zawe, kuko nzi ko ndi mu ishengero ry'Imana rifise urutonde kanaka. Hari ibyo ntemererwa kuvuga, hari ibyo ntemererwa gukora, hari uko ntemererwa kwambara, hari uko ntemererwa kwifata, yaba ndi hano canke ndi hanze. Iyo ingorane rero zivahe? Nigihe muri urwo rutonde umuntu w'Imana agiriwe amahirwe mabi agahusha agacisha impande, ubwo nyene abahejeje gutsitaza bagenzi we. No muri iyi migwi itandukanye ikorera ibikorwa aha mu ishengero ry'Imana, hari igihe kubona ibintu kumwe bitaba ibya bose cyangwa bitazi iminsi yose, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo ivyo ntibibe icitwazo cyangwa inyandurutso yuko hoba gutandukana. Ariko umviriza, wishimika
ijambo ry'Imana umurongo w'Imana avuga ngo niwabona mwene so aguye mu byago ucugira gute ngo ucuje ku mavi ugire gute umusengere. Ahantu muri iri shengero ry'Ikorosayi byaragaragara ko hariho ibintu bitandukanye abantu kandi si gitangaza. None ugira ngo ko turi ngaha twese twiyumvira kumwe? Oya. Aha naho twogenda mu iduka mvuge ndigiki badandaza impuzu na karorero bagaca bavuga bati umuntu wese atore impuzu ashimye. Mbega ko dusangiye ukwizera kumwe twotora impuzu imwe? Oya. Ikigira kabiri, mu manza z'ubu murazi ko abantu babikora neza cyane, barabitunganya iyo uburyo bwavyemeye ku buryo umuntu wese afata icyo agomba. Parambona no mu manzi yo dutonze hahandi murahazi hageze ya saha nziza, hari ubona hera ku ya mbere agasimbi ya kabiri agasimbi ya gatatu akagenda ku ya kane, uwundi agahera ku ya kabiri agaherukira ku ya nyuma. Hari kubera iki? Niko turemwe nk'abantu. Imana yaturemye mu butandukane, ariko ubwo butandukane si ubwo kudutandukanya ngo buduhushishe inzira y'umusaraba. Nico gituma udakwiye gucira urubanza mugenzi wawe, ariko igihe bishitse hakagira icyo upfa na mugenzi wawe, umviriza, mwihanganirane, muharirane. Iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, hari igihe umuntu aba mu ngoro y'Imana akaba afise ibyamubabaje bivuye kuri bagenzi we, akagera igihe cy'urubanza akavuga ati sinshobora kumuharira naho byogenda gute, ariko hageze ku ruhimbi rw'umwami twese tugahurira ko tugasangira ku gikombe kimwe. Ariko mu mutima wawe waramaze gushira y'akarimbi. Nagira nkubwire, ubundi umuntu avuka, uretse kujya batwigishije hari iyo twahora mu madini amwe ngo hariho umuntu avukana icyaha, hari icyaha kimwe ngo umuntu avukana cyitwa gute? Ngo kinyanduruko. Sinzi mwega mwasomye Bibiliya cyane ko hari ahantu mu byaha bizobuza abantu kuja mu ijuru icyo cyaha ko coba kirimo. Sindahatora neza, kuko icyaha kinyanduruko ni icyaha witirirwa ariko cyakozwe n'abandi. Ko abavyeyi bacumuye akaba aribo bambyaye, naje ndafise icyo cyaha kinyanduruko, niko batwigishije hariya. Sinenda kuhavuga, ariko nagira ngo uremeshe mwene data, nimba takindi kikwagiriza muri uyu mwanya bivuye muri iri jambo ry'ingene ubanye n'abandi, nagira ndakuremeshe ngo icyo cyaha utakoze umwami Yesu ntazokiguharura ko nureme. Mwese muvuge muti amen. Cyaha kinyanduruko, cyaha umuntu atakoze ariko akagiharugwa ko kubera yuko uva muri banaka nta jambo ugira ngaha. Urazi banaka ibyo bakoze, kubera ishengero ryo muri kino gihe riri muri ibi n'ibi, wewe nawe nta bwizigirwa twokugirira. Kubera iki? Kubera ishengero, kubera ishengero. Uhagarare wewe ku giti ciwawe, usuzume umutima wawe ku murango no mu ijoro. Nagomba ngo turabe umuntu umwe iri jambo ryabaye ko kugira ngo twumve ico yotwigisha hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turabeyo akarorero kamwe gusa. Luka, turabeyo akarorero kamwe, Luka 15. Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 15
dusome duhereye hariya ku murongo wa 28. Avuga ngo araraka yanka kwinjira, se arasohoka aramwinginga, maze abwira se ati raba iyi myaka ingana itya ngukorera, ntaho nigeze kwanka icyo wangezeko, nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. 31. Saramubwira ati mwana wanje, tubana iminsi yose kandi ibyanje byose ni ibyawe, ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumuna uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Imana idufashe. Izi ni inkuru tuzi cyane. Umwanditsi w'iki gitabo yaciye umugani w'umwana w'icyangazi, murabizi ko uyu mwana hageze igihe akabwira se ati ngaburira dushikirize ibyo notoranye ubime nkiriho. Ariko nagira mbaza abo bantu ba kera, shobora kuba ntabyibuka neza, burya umuntu arashobora gutorana umuvyeyi akiriho? Ekaye barampakaniye, nta muntu mu Kirundi ciwacu cyo muri iki gihugu umuntu ashobora gutorana umuvyeyi akiriho. Ariko umuvyeyi arashobora gusohora umwana, amukatira itongo, amuha inzu, amuha inka, amuha ibizomufasha kuko asohotse yubatse ugwiwe. Ibyo birabaho. Ariko ko uwo mwana acavuga ngo umviriza, nawe we muvyeyi mu byo ugifise bikubeshejeho mpa. Nivyo vyabaye kuri uyu mwana. Hanyuma rero sati ntitwopfa ivyo akira, ariko ntivyamugendeye neza, ntitwagomba kubisubiramwo, turabizi. Nagomba cyane cyane magarare kuri iri jambo. Aha rero twahereye, wa mwana rero yagiye iyo yayisha ubutunzi bwiwe ingeso mbi z'ubwoko bwose, amahera arahera, ubutunzi yakuye kwa se burahera. Mugabo ngo habaho umutunzi aho hantu yari afise igikorwa cyamuha akazi ko kuragira iki? Ingurube. Kuragira ingurube. Ngo hagera igihe yipfuzwa guhazwa n'ibishishwa ingurube zijya, yarageze kure kuko yahisemo nabi. Ariko ndakunda Yesu, naho ibyawe byoba bigeze kure, uyo Yesu ntaguheba igihe cyose wemeye guca bugufi ugasaba imbabazi. Aragera igihe aravuga ati data naracumuye, naho biruko ngira nsubire ku muvyeyi nsaba imbabazi. Hanyuma rero araza, abashumba basi bamubona kiri kure, saranezerwa, acavuga ati zana ijya mfizi nuze, kuko ndanezerewe ku mwana wanje yari yarahavye none ahabutse. Aya majambo twasomye aha rero naya mukuru we, nawe yumvise izo nkuru, yumva ko iyo muhira hari urubanza. Hanyuma rero yegereje, baramubwira bati murumuna we yaje, nico gituma wumva hari umunezero n'impundu nyinshi. Umviriza muntu w'Imana, we yumvise ayo majambo, Bibiliya yavuze ngo acararaka yanka no kwinjira. Yanse kwinjira, sarasohoka aramwinginga. Twasomye amajambo hajya uri kurayaraba, biragaragaza neza yuko uyu mwana yari yashavuye birengeje ku bintu bibiri. Ubwa mbere, uyo murumuna we yafashe itunga bosangiye bogabuye ry'umuryango yararitwaye, ariyumvira ati none haragarutse kugira ngo tugabure, nahagize gute, nahasigaye.
cyaza ngo niyo hagira icyo upfa na mugenzi wawe ngo mwihanganire ugaruke unyaruke gutanga imbabazi. Ariko nagira ndakubwire ko bitoroshe imisi yose. None ari nka wewe uwo muvukana yaratwaye ibyo yotoranye, yarabyononye birahera, hanyuma warumvise inkuru ziwe ko byanse kandi kwagarutse, wonezerwa canke ibyo genda gute? Uriyishura wenyene. Ariko muri uyu mwana haciye haza mw'iryo jwi nabijya by'iwawe mugiye kubigabura. Ubugira kabiri, iyo misi yose muri umuna we yari yaragiye, se wiwe ngo nta n'agasuguru yigeze agira gute? Hamubagira. Kandi agasuguru nibaza ko kari ntama cyangwa impene, kuko kunka ntibavuga isuguru murabizi. Ariko umviriza uyu munyakibi, munyabyaha, uwo byanse arashitse bamubagiye imasa. Mbega birashika ku muntu wo mu ngoro y'Imana byogorana, uwo hanze bimeze neza cyane. Icyamubabaje kigira kabiri nico, ingano yo muntu mubi yofatwa neza kuri urwo rugero, nawe yemeye akagumya urugo, akaguma impande y'abavyeyi, abakorera, abagamburukira, ntibigeze biyumvira na rimwe kumubagira ngo n'agasuguru. Bicare biramubabaza, aravuga ati sinshobora gusangira namwe urwo rubanza, nimwimenye. Twumvise amajambo y'umuvyeyi. Ijambo ry'umuvyeyi ngo riririrwa ntirigira gute? Ngo ntirirara. Se aramwinginga, ajya ku murongo wa 29, oya 31. Nawe aramubwira ati mwana wanje, tubane iminsi yose kandi ibyanje byose ni ibyawe, ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumuna uyu yari yarapfuye none agize gute? Arazutse. Uyu murumuna we yari yarapfuye none arazutse. Nagira ndakubwire ngo hari igihe umuntu ageramwo, hari igihe ugera mu mageragezwa ukumva ko isi guhaze, ukumva ko atawukwitayeho, ukumva ko wopfa umupfa. Ariko Yesu uyu yapfuye ubwiwe hama akazuka, ntiyonanirwa no kuzura wewe. Yarazuye Lazaro, amaze kangahe mumva? 4. Bibiri bishingira intahe. Se abonye umwana wiwe yari yarapfuye, ntiyarazi ko yokongeye kumubona, ariko amubonye aranezerwa, amubonye arahimbagwa, ntiyiyumviriye ibyaha yakoze. Nagira ndakubwire ngo iyo Yesu yokwamya ashize imbere yawe ibyaha wakoze, ibyaha nakoze kuva tukivuka gushika uyu munsi, ntitwotweye mu ngoro yiwe. Ariko harageze igihe tumuza ko nk'uyu mwana w'icyangazi, duca bugufi, turarira, dusaba imbabazi, tuti data tubabarire, twaracumuye kuyo mu ijuru, twacumuye kuri bene data, dusavye imbabazi, tweze tutunganye, utugire basha, turihanye ibyaha, uduhe mpwemu wawe yera, n'ijambo ryawe ryame mu kanwa kacu ku murango no mu ijoro. Uyo amaze kubona mu mutima wawe ko wihanye wisivye. Nazindutse ndasoma ingene mu Kigiriki no mu Kilatini basobanura iri jambo ryo kwihana. Mu Gifaransa ni se repentir,
iryo jambo ryavuye rivuga ngo n'igihe umuntu yakora ibikorwa bitabereye bibi wenyene hakagera ahantu yisiba, hakagera ahantu yicuza. Murazi ko hari igihe umuntu agenda kwihana mugabo akagenda mu kivunga mu kiryohera ariko ataragera kuri uru rugero rwo kwicuza. Niho rero n'abahinduye iryo jambo mu kirundi baciye bavuga ngo nukugira gute, nukwihana. Nukwihana wowe nyene ukihana, haragera ku rugero uvuga uti iyaba byakunda nari kwihana, kwicuza, ugaca ufata ingingo, kuko ni bibiri, hari kubimenya, hari no gufata ingingo yo kutakibisubira. Uyu mwana usomye aya majambo harageze igihe agera kuri urwo rugero. Nico catumye uyu muvyeyi wiwe amubonye yaciye yumva nezerewe. Ariko kuri rya jambo rivuga ngo mwihanganirana, ntivyoroshe kwihanganira umuntu yakwivye n'ivyo yakwivye ukibibona akibifise. Ntivyoroshe kwihanganira umuntu yakubesheye ukagera ahantu, nimba warahanywe, nimba waravuzwe, kuko ujya muntu yakubesheye ukimubona hajya si ikintu coroshe. Hari igihe gucira imanza abandi bitworohera, ariko si ikintu coroshe. Hari umuntu yagutwaye ibyawe wari ugenewe, hari umuntu yagiye avuga amazina yawe bamuha ibintu. Muri iyi minsi iheze twahuye n'umuntu umwe akuze, mugabo adakuze cyane, sinzi ahantu twari tugiye iyo. Hama rero turi kumwe mu modoka, aca numva ambwiye ijambo ngo none ngo mugabo ngo urambabarira ngo ariko ngo nagomba kweri ngo urabe ukuntu mwonsubiza utuntu twanje. Wowe ko duhuye uyu munsi utuntu twawe atego timwege mwarantwaye utuntu twanje. Ndabana n'uwo twari kumwe ntinyibutsa ko hari igihe umuntu yibagira. Eteka mugabo ko warisohoye, dufashe tera iyindi ntambwe utubwire ibyo ari byo. Hari igihe umuntu yoba yaribagiye acara bitubwira ati ko byagenze nuko haje umuntu w'umugenzi wanyu, haratubwira n'izina kandi dusanga n'umugenzi. Ati uyo muntu rero acaza avuga ko ari mwe mu mutumye, tumutumye. Ego ati murazi ko ndi umugenzi wa banaka, none rero hari ibintu bantumye, dusangiye ibi, turiko turakorana ibi, bantumye ngo kubera byihuta batari hafi, amajambo nkayo asa nkayo, hari hakenewe miliyoni kanaka z'ibintu byihutirwa. Uwo mutama yari atuzi, mugabo twe ntitwari tumuzi. Mugabo ariyumvira ati ibyo byose naka, kandi ndabona ko ndamuzi n'umugenzi wabo, aca aramuterura izo miliyoni aramuha. Nuko byagenze. Ikibazo rero cyaciye kiza, hageze ko turondera uwo muntu ngo tumubaze. Kera yaromotse, n'ubu ntaragaruka. Uwo mutama turamubwira tuti mutama, wowe urabona n'ubwa mbere tubonanye, ariko nawe waragize ukwizera kurenze. Ateka maze
kumva mwebwe sinasubiye kwiyumvira atumengo n'ubwenge bwanje yaciye abuhuma amaso naramuhaye kwera ati mugabo icyatumye ntaza kubarondera naratohoje ndamenya ko yabeshe ndagenda mu polisi kumfasha kumurondera yumvise ko tuje kumurondera acari arahunga aragenda nico cyanyemeje ko nibwe ntabesho nabesho none nariko mvuga iki kibazo ngo hari ibihe umuntu acamwo tugarutse kuri rya jambo bisaba ubushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo urishitse iyo aronka ivyemezo yabironka naca ndiha mugabo wenyene yaraciye urubanza aravuga ati barababesheye ntiyandihishije kuko urumva none iyo ndihisha nashangira gute twaje dutonda muri sentare kuburana tubona hajya dutonze muri sentare kuburana hajya umuntu ayobora ibibazo wapfuye uwo muntu bica bigenda uko iyumvire nawe nimba uwo mutama yaje ngaha ntavyo nzi akaba yumvise iri jambo ngo harira abakugiriye nabi arazi ko kanaka yamwivye amahera menshi yatubwiye ati naragwaye tension kugeza aho mpakwa gupfa naragera igihe ntaha muhira kuko yarafise imodoka agendesha icamahera biranka nimba yarayigurishije canke byagenze gute sindavyibuka ariko haragera igihe atagishobora gutanga rasiyo muhira kubera iki kubera amahera yatanze aziko agiye kwanaka uyo muntu gacumubwira ngo muharire erega ya nkuru ya wa mwana w'icangazi ratubako kenshi umuntu yagutwaye ivyawe mu mayeri nkayo ukabuza hari ukabuza haba kumuharira bigusaba gushika ku musaraba ariko nagira ndakuremeshe Yesu yaguhaye ivya mbere arashobora no kuguha ivya kabiri amen umugisha w'Imana ntiwibwa umuntu arashobora kukwiba ivyawe umuntu arashobora kukononera ivyawe ariko ntashobora kugutwara umugisha w'Imana ntibikunda naho ibyawe byoba byaragiriye ingorane mu isoko byoba byaragiriye ingorane mu nzu mu nzira mu bantu nagomba ngo ureme uyu Yesu yaguhaye ubugingo uyu Yesu yaguhaye kubaho uyu Yesu yari yaguhaye ivya mbere n'ibindi azobiguha wowe mugume ko gusa umwizere uyu Yesu ntatetereza umuntu agira kabiri dusome hariya mu gitabo ca Esteri tugenda hariya gitabo cha Esteri n'urupapuro rw'amajana 565 bafise Bibiliya ya kera 565 dusome hariya kabiri kuri 21 Moridekayi aburira Esteri inama z'abagomba kuyoba muri iyo minsi Moridekayi yari yicaye ku kirimba ibwami babiri bo mu nkone z'umwami Bigitana na Tereshi bo mu barinda umuryango barashungumigwa
barondera ingene bo kwica umwami Ahasuwerusi. Iyo nama imenywa na Moridekayi, abibarira umwamikazi Esiteri. Esiteri nawe abibarira umwami atumwe na Moridekayi. Ivyo babisuzumye basanze ariko biri, abo bombi babamanika ku giti, maze ivyo vyandikwa imbere y'umwami mu gitabo kidonda ibigenda biba ku ngoma yiwe. Yesu nadufashe. Izi nkuru z'aba bantu bavugwa muri iki gitabo ca Esiteri turazizi. Wa mwigisha ariko arigisha abanyeshuri aca babaza ati, mbega muri iki gisomwa mwumvise havugwamwo bande? Kugira ngo utahure yuko icigwa bagitahuye neza, baguhaye igitabo nk'iki canke n'ibindi bitabo bisanzwe, utangura kwiyumvira abantu bavugwamwo ni bande, bavuze iki, bashaka gushika kuki canke bashitse kuki, bitwigisha iki? Murazi cyane cyane abanyeshuri, hari igihe umuntu ashobora kumara umwanya munini ariko aravuga, mugabo ukarondera iciyumviro nyamukuru kakibura. Mbega nivyo abanyeshuri, hari igihe umuntu ashobora kuvuga amajambo menshi umwanya munini, mugabo none yashatse kuvuga iki? Mu yandi majambo bisigura ngo hariho amavuga, hariho burya amavuga yose ntanganya inguvu, hariho amavuga canke hariho amajambo bivanye n'intumbero ufise, mu gihe utayadomye ku rutoke ubusa n'umuntu menga ariko aratumwanya, kuko abantu ntibatahuye icyo bashatse kuvuga. The verbe d'action, ni iryo jambo ri muri sohoye, abantu baca bavuga. Ndabaha akarorero, ngubu novuga nti kwa bukuru, kwa bukuru mwotahura iki? Uca wibaza ibibazo, kwa bukuru habaye iki? Kwa bukuru hagizene? Kubera muri kwa bukuru nta rivuga ririmwo, mugabo shizemwe rivuga, ndavuga ni ngiye kwa bukuru. Gitacyumvikana? Gitacyumvikana? Hari n'igihe uvuga irivuga gusa, niwirirwa urashiramo akarangura bigakwira neza. Akarorero, murambabarira. Kirumvikana? Mugabo murazi vyabaye wa musi nkiri muto, hanyuma rero aho ku mugoroba murabizi muribuka ko mwumva ndavuga iki ngaho? Nta kimwe ndavuga. Hari n'igihe rero umuntu agenda kwihana, niyo nkingi ya mbere twavuze, shikuvuga uti mukozi w'Imana niki byarangoye, ubuhejeje. Nico gituma kenshi ubona twama mu ngoro y'Imana, twama twinjira dusohoka vya bindi nyene, mugabo gasanga ubisubiyemo. Kubera iki? Ntiwafashe neza ingingo ngenderwako, inkingi nyamukuru zimwe zitanu nimuzibagire: kwihana, kugendeshwa na mpwemu yera, kwamba mu ijambo ry'Imana, gukunda mugenzi wawe no guca bugufi. Izo nkingi zitanu mpwemu yaragize imisa zinyigisha ko niwazigendera uzorama muri uru rugendo. Ahantu rero dusomye inkuru za Moridekayi, uyu yari umuyuda, Esiteri yari umuyuda, Hamani yari umuperesi. Aya majambo ndayavugishije uko bitwa ubu abaperesi. Ibuperesi ninde yombwira ibuperesi? Burya igihugu cy'ubuperesi ubu ni ikihe? Cyitwa ngo iki? Cyitwa ngo iki? Korale ya mbere hariya cyitwa ngo iki? Irani. Muri Irani hamwe hagize imisagira ingorane, mwarahabonye? Mwarabonye ibigize imisi bera muri Irani? Nabo bati ko
muduteye mutugiriye ingorane mudusanze iwacu natwe turugaye umuryango w'iki wa bya bindi dukenera ntimusubira kuronka turugaye twebwe abaperesi rero nimba mutatuzi turugaye bariya abantu rero bameze kujya nyene ntashobora gutinya gupfa oya nujya mukuru wabo murazi ko yagize ingorane ujya munsi wa mbere nyene w'ibitero ni nkuru nasomye ahantu baramubwiye bati Mutama ntushobora kuguma mu kirimba kuko abaturondera barakubona baratubona ubu rero birahambaye ga umuntu arashobora kukubona yibereye iwe mu nzu mbega nivyo jewe hari yondi iyo nkeneye kumenya ko mu karere kaho tubaye hari vyahindutse abubatse amazu mashasha nuko nayisizajya mu isakoshi nugurura telefone ngaca mbaza hariya kukigenda juru wakigenda juru nugende mu Burundi gakigenda mu Burundi kaburondera nugende ibujumbura igacimanuka ibujumbura nugende hariya muri ya quartier tubamwo igacimanukayo nugende kuri rya barabara rigira gatatu ku nzu igira kangahe rikitse igacigenda aho nunyugururire mu nzu portail ndabi gaca yugurura ngaca mbona indani ndi ku birometero ibihumbi n'ibihumbi niko bimeze hama rero hari igihe umuzamu cyangwa umukozi akubwira ati mbega uri hehe ati niho ndi niho uri yego gaca wugurura ka kantu none ko ntakubona ega sindakubona sinzi aho uri agaca agira ingorane tubega icyo kintu mbona ngaho impande uwo muntu yashize imodoka cyangwa araha imbere y'urugo ninde ngweka ntawe mbona wampenze sihuri ujya Mutama rero bamubwira bati Mutama have abaperesi twebwe abaperesi eka Yesu uko bigenda ntiyigeze ahava nawe yagiye umunsi wa mbere murabizi ko yagiye umunsi wa mbere yaciye apfa aba bantu rero baha Moridekayi na Esiteri bari barahungiye mu buperesi ni ukuvuga n'Abisirayeli bari bahungiye hehe muri Irani yemwe urwanko rwabajya abantu Imana yo mwijuru nubwo imyaka na mirere bankana urwanko rubi hanyuma rero tugarutse mu ijambo ry'Imana uyu Moridekayi muri ubwo buhungiro bwabo hari igihe umuntu agira ibibazo umuntu agahunga hama yahungiye akagira ikiganza cyiza akagira ibikorwa yari aho rero ku irembo ry'ubwami hari abandi bantu bakorana mwabumvise amazina arabumva umunsi umwe bariko baridomba ko bazogirira ikibi umwami Ahasuwerusi umwami w'abaperesi ngire sinzi iyo nama ntayo banditse ngaha ariko ibyo aribyo byose urumva ko yari inama mbi Moridekayi ariyumvira atekaye naho biruko turi mu buhungiro nivyo turashobora kuba tudahuje kwizera n'aba bantu ariko sinokumva inama mbi ngo ndayigumizemwo turi kuri rya jambo niwumva mwene so agomba kugirirwa nabi hanyuma rero agirirwa amahirwe kuko Esiteri umukuzine wiwe umukuzine Esiteri ari umukuzine wiwe umukuzine mu kirundi niki mubyara we Esiteri ari umukuzine wiwe aba rero Esiteri yari yaramaze kuba umwamikazi byari bimworoheye rero Moridekayi gutanga raporo naho muri aho hariho ingorane kw'irembo hariho ikibazo umunsi umwe muzogira ingorane umunsi umwe umwami azogira ingorane iyo nama ibishikiriye umwami hanyuma rero umwami yabikoze nkuko nyine asanzwe abikora aratuma abantu biwe gutohoza Bibiliya ivuze ngo basuzumye basanze ari byo urubanza rwabo mwabwumvise ibi ni bikorwa byahesheje iteka Moridekayi na Esiteri hari ikindi gihe hari mu bitabo bimwe bavuga ngo icegera cy'umwami Hamani hari n'ibindi bitabo bavuga ngo yari kubavuga ngo premier ministre mushikiranganje wa mbere Hamani murumva ko yari akomeye nawe yari yubashwe igihe cyose rero arenganye abandi bakamunamira mugabo Moridekayi
ngo ntiyigera munamira, yararinda uyu mugabo, yararinda kwe cyembo natubunamira kandi ntacyo bigutwara. Yego kabisa. Mugabo nagaragaje gusoma ndondera none iki kintu kuko mu bandi majambo byumvikana ko arakagaye cegera cy'umwami ararenganya abandi bose barunamye nawe ngwekaye. Nsomye mu gitabo kimwe baca barasigura ngo bugi cyatuma Moridekayi tunamira Hamani kwari uko uyu Hamani muri we bivanye n'ico cyubahiro yari afise, muri we yari yararemyemwo impwemu y'ubwibone nk'uko umengo yari Imana. Uko kunamigwa kwiwe yabona ko abantu bariko baramu gifaransa bakanga ko vénérer, ils se voyaient vénérer, yumva ko umengo ni cyare mu sirige no bisigura ni jambo ryo mu gifaransa ariko muravyumva. Moridekayi rero iyo nama arayimenya, yari yarasomye rero mu gitabo cy'amabwirizwa y'Imana. Ryabwirizwa rivuga ngo irya mbere murarizi ni rya kabiri, ntihagire izindi mana ugira gute mpangikanye. Ati nimba kukunamira Hamani bizosigura ko ndaguhaye icyubahiro cy'Imana yanje ntibikabe. Hari igihe tugera imbere y'ibibazo bikatugora guca urubanza, reka mbanze ndabitware nzokwihana ejo. Uyu rero avuga atekaye mu cyubahiro mpa Imana yanje sinshobora gukura ko na gatoya ngo ndagahe Hamani. Nimba ari kwicwa nemeye kwicwa. Murumva agakiza ivyo gasaba. Iyo umaze gushika ni Giswahili, ukisha shika, uyu umaze gufata neza zijya nkingi zitanu, haragera igihe haza amageragezwa gukura mu gakiza. Ariko ndibuka igihe nihana kw'ivyo navyihanye, ariko ndibuka ikindi gihe mpwemu ko yigeze kunshingira intahe. Ariko ndasoma ijambo ry'Imana ko na Moridekayi atigeze anyugumba ku ijambo ry'Imana kandi Imana yaramugwaniye. Murumva za nkingi akagenda azibuka. None nanje kwavuze ngo ntiyompa akazi ntabanze gucumura ndagahevye, kwavuze ngo ntiyomfashiriza umwana ntabanje gukora icyaha nabireke, uwamumpaye aramubona. Moridekayi nico catumye avuga ati Hamani zishobora kukunamira nivyo kunda. Hamani uyu kacakaji mutwe, ndiko ndegeranya amajambo, acagera hana avuga ati ngiri inama umwami asohora urwandiko. Mu bitabo by'igifaransa handitse ngo arasinya decret. Hari abaca bavyumva ningoga ngaha, ivuga ngo suyu muyuda wenyene Moridekayi, ariko abayuda bose bari mu bihugu umwami uganza nk'uko ari 127. Yari umwamperera akomeye cyane Ahasuwerusi, yaganza kuva mu Buhindi kugera muri Ethiopia. Byari ibihugu byinshi, ahantu hose rero hasabagiye abayuda ko babica. Nico gituma hariya mwabonye ngo Moridekayi aburira Esiteri inama z'abagomba kuyoba, abana bagomba kwica umwami. Ariko niki gice gikurikira cya gatatu ngo Hamani agirira akazika Moridekayi. Naha muri iki gice cya gatatu arategura rero ubwo rwandiko. Hariho ijambo musonye muri iki gice muraza kubibona, yaratanze ndavyita ishimwe, yavuze ati mwami ndafise n'amafaranga angana uku ndayashira mu kigega, hamwe wo kwemera gusinya urwandiko. Hanyuma rero mwami ga yararusinye, siko mwasonye mwebwe, yararusinye. Hama rero
Moridekayi na Esiteri baba bambere abanyayo makuru baca birukanga gusenga Imana, baca bambara amagunira batakambira Imana. Esiteri izo nkuru ziramushikira, zimushikiriye agirirwa amahirwe atanga raporo y'ukuri imbere y'umwami. Umwami rero amaze kumenya ukuri ko babantu kwari kurenganywa kandi amaze kubona ingene bamukijije urupfu, aca avuga atekaye urubanza rero rurahindukiye. Wa muntu kiganjwe n'impwemu yo kubeshera abandi, uyu munsi ucumvira ijambo Imana igufasha ubivemo. Hari igihe Imana ibihindura ku munota wa nyuma, waragiye gupfa ikamuzura. Amen, amen. Imana yitwizeye ni Imana yumva amasengesho, naho wosenga kantacyo irabavugira. Naho turabizi hashobora kuba harimo abantu bari mu masituwasiyo nk'ayo, mwarahunze igihugu cyanyu, mwarahunze imiryango yanyu, muri ko mugirira ingorane iyo muri, tabaza Yesu agutabare. Haleluya. Hawa muririmbyi nkuko yaririmbye kagakorasi ka kera twaturirimba kavuga ngo tabaza Yesu agutabare, kuko atabara atarinze gutabazwa, atarinze guzwa. Aha, tabaza Yesu agutabare. Uyo aratabara n'igihe wowe utaragira gute, utaramuhamagara. Tabaza Yesu agutabare, uyo aratabara atarinze gutabazwa. Hanyuma rero umwami ati inama irahindukiye, si Moridekayi agiye kwicwa, kijya giti bashinze ngo bamumanikeko ni Hamani agiye kukimanikwako. Akimanikwa akabanje kuzunguruka igisagara cyose ahaye icyubahiro Moridekayi. N'amajambo menshi sinenze kuyasoma murayazi, cyane cyane agombye guhagarara kuri aya majambo avuga ngo ingene Imana muri rwa rukundo rwayo, muri kwa kwitanaho, uyu Moridekayi na Esiteri bagumanye ibanga ryo kwitaho bene wabo n'igihe bari mu bibazo bigoye. Imana irabumva, Imana irabumva. Hari igihe mu muryango bicangana, mu miryango bicangana, bavukana bagasubiranamwo, abana n'abavyeyi, abavyeyi n'abana. Tabaza Yesu aragutabara, kuko watabara atarinze gutabazwa. Yesu nashimwe. Dusome hariya mu Bifilipi, duca turangiza kabiri. Abifilipi kabiri nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari gusangira mpwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe, muzuze umunezero wanje muhanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Ntimugire icyo mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese ntiyiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Yesu nashimwe. Ya nkingi rero yo guca bugufiya, aya majambo yanditswe n'uwandikiye Abifilipi ni muri kariya karere ko mu Bugiriki hafi gutyo. Korinto ni intara imwe mu ntara zigize igihugu c'Ubugiriki c'ubu. Uyu rero ni Pawulo ariko abahanura ngo bashire hamwe, bongere bicishe bugufi. Inkingi rero igira gatanu bene data.
inkingi muri iyi myaka y'iterambere turayikeneye yo kwicisha bugufiya, kandi umuntu kubwiwe nk'umuntu harimo aka ego, harimo aka jewe, harimo aka ndabizi bajya nta byabo, ariko jewe, ariko twebwe, ariko abiwacu, ariko kugira ngo Imana igushire hejuru mu gihe gikwiye, bikwiye kwigusanga nawe uciye bugufi hehe mu mutima. Pawulo rero yandikira iri shengero rya Bifilipi: mwuzuze umunezero wanjye muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe. Murabona birivuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero. Murabona aba bantu mu bihe bari baratwawe nk'inyagano, bari barashwiragijwe mu mahanga menshi. Aba bantu ntibigeze, n'uyu munsi niko bameze, ntibigeze bava mu migenzo yabo. Hari igisagara kimwe nabayemwo mu myaka 25 gutyo iheze, 24 gutyo. Hama rero muri ico gisagara nakimazemo umwaka umwe, haba aba bantu b'Abayahudi. Hama rero cyari gisagara kibamwe abantu bava mu bihugu byinshi, ariko aba Bayahudi uko bambara iwabo muri Isirayeli hashushe, niko bambara no muri ico gihugu hakanye. Bo baragerageza uko bashoboye impuzu z'imbeho bagashira munsi, ariko impuzu ziseruka hejuru yategereza kubira bya bikanzu byabo na twa dukofero twabo. Baradutangaza cyane aba bantu. Murabona hageze nuko abana bajya gukina, hajya abana bakina imipira, bakina bambaye izo mpuzu nyene, tukabaraba tuti none aba bantu. Twebwe rero muri iriya myaka, hari mu myaka y'ibihumbi 2000 gutyo na 1 na 2, tukaca tuvugana n'abandi twari kumwe, n'abandi banyeshuri twajanye icyo gihe twiga hariya mu Bubiligi, tuti aba bantu igituma bambaye ishati yera n'amakoti yirabura nuko batarima. Umva twari tuvuye ino rero usanga aba bantu mu gitondo, ku mugoroba, ku wa mbere, mu kwa mbere, mu kwa 12, nuko batarima. Kuko urumva ino twari tuzi ko umuntu adashobora kubaho atagira gute, atarima. None hageze kurima yo kwambara gutyo, kumbe ntitwari tuzi yuko aribo ba mbere barima, mugabo hageze kurima bari n'ukundi kuntu babigenza. Nshatse kuvuga iki? Pawulo abwiye iri shengero ry'Ifilipi, arihanura ngo rihwanye imitima, ribeho rihwanije imitima, risangiye urukundo, rihuje umutima n'iki n'inama. Twebwe turi muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru nko twabivuze, kandi turi mu isi. Harayandi maze muvuga ngo mu isi si wacu, ko rero tutari wacu. Mu yandi majambo bisigura ngo turi mu bihe nk'ivy'aba bantu bari mu ico gihe bari batwawe nk'inyagano. Byabasaba kwigengesera cyane, byabasaba kugumya agakiza kiwabo. Nico cyatumye Moridekayi avuga ati sinunamira umuntu yigize Imana. Natwe nk'ishengero ry'Imana ryo muri iyi minsi, aya majambo aradukwiye. Hajya gatatu yavuze ngo ntihagire ico mukora kubwo gukebana, ivyo bigabanya ingufu zacu nk'ishengero. Umuririmbyi yanditse indirimbo ya 198 nawe yavuze ngo ishengero ni rimwe mu mahanga menshi. Ishengero ry'Imana rikwiye kuba rimwe mu mahanga menshi. Niwavaha ukaza kubiyo kure, ndakwifuriza ngo ugumane umwambaro wa Kristo. Niwavaha
ukaja mu bikorwa byo kuwa mbere mugabo bagukikuje bose mu isoko mubiri ugasanga ntimusangiye iri banga uzigumana umwambaro wa Kristo. Shengero ry'Imana ribe rimwe mu makartiye yose, mu ntara zose, mu bihugu vyose, mu mahanga yose. Uwo muririmbyi cararirimba babaye ati ewe kintu cazanye iki ibice muri ryo, maze abantu bari hanze bakagira gute, bakarikengera. Duhamagare Yesu wacu ahagarara ishengero ry'Imana muri no misi kugira ngo abantu biwe baguma ahantu bahishijwe mu buryo bwa mpwemu yera. Isi ni yaturondera itubure. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Yesu abahezagire. Ninda agomba kwihisha, ninda agomba guhunga isi yihishe kugira ngo izi nkingi zitanu azigendane mu mutima wiwe ku murango no mwijoro. Tugomba tubasengere twarangije, nta kindi dusigaje. Tugeze mu bihe dukwiye kwibuka kwama twibuka itanguriro ryo kwizera kwacu. Tugiye gusenga Imana naho yoba umwe naho baba babiri bitahuye bavuga bati mwami Yesu, jewe ndafise umuntu ngaha naho turirimbana, naho dusangira, naho tuba hamwe, naho dukorana ibikorwa, yarambujije amahoro. Hari umuntu yambesheye barangirira nabi, sinumva no muharira. Na ufise umwe yakwiba, umwe yonona ibyawe, byaranse mu mutima ko yokwinjiramo ngo muhuze, nataragusaba imbabazi tayira intambwe w'umuharire. Yego, kandi nimwongera guhura aza kukubona uri mu yindi shusho. Bwira Yesu uti Yesu nyishuriza. Tabaza Yesu agutabare, kuko atabara atarinze gutabazwa. Yo, tabaza Yesu agutabare, kuko atabara atarinze gutabazwa. Wewe muririmbyi utabaze Yesu, shengero ry'Imana tabaza Yesu, kuko watabara atarinze gutabazwa. Tabaza Yesu agutabare, kuko atabara atarinze gutabazwa. Muvyeyi uri hano utabaza Yesu, kw'abana bawe bama bakugora. Tabaza Yesu, kuko watabara atarinze gutabazwa. Tabaza gutabare, kuko atabara atarinze gutabazwa. Shengero ry'Imana muterame ibihe bigoye turimwo, mutabaze Yesu, kuko watabara atarinze gutabazwa. Tabaza Yesu, tabaza agutabare. Yo, shengero ry'Imana, amen. Mutabaze Yesu, waratabara akiza abagwaye, harira ibyaha, uwatabaza atarinze gutabazwa. Abaza gutabare, kuko watabara atarinze gutabazwa. Nawe uri hano yanze kwihana, wanze gutanga imbabazi kubwa mwene data yononye ibyawe, bibwire Yesu, uko uwo Yesu atabara atarinze gutabazwa. Tabaza agutabare, kuko atabara atarinze gutabazwa.
mugaburi hano kaburi serugo ingorane ni nyinshi mu rugo rwawe fukama fukama kumugoroba no mu gitondo wiherere utabaze Yesu kubatabara atarinze gutabazwa tabaza tabaza gutaba ye kwatabara atarinze ye tabaza Yesu agutabare kuwa mbere no kuwa kabiri no mu ndwiza kuko watabara atarinze gutabazwa tabaza tabaza gutabare ye tabaze Yesu mu kazi kawe bakugiriye inama yo kukwagiriza tabaza Yesu kuko atabara atarinze gutabaza tabaza tabaza ye katabara atarinze gutabaza. Haleluya 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 haleluya. Tugiye gusengera ababene data, turabona n'abashishikara kuza n'abafukamye mu ntebe, ababishoboye mutera intambwe, ariko aho uri hose Yesu agusange. Nagomba ndabasabe ikintu kimwe, abasigaye mwicaye ndabasabe muhaguruke kugira ngo bwa bumwe kwa kugira inama imwe bihere hano muri uyu mwanya wo gusengeranira. Ndabasabe duhaguruke dufashanye gusenga Imana. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Tugiye gusenga Imana. Haleluya haleluya. Nagomba ngo uyu munsi kubera umunsi wo guharira byose atana kimwe usigaje, kuko ejo sahacu, ejo sahacu. Haleluya. Hari n'igihe umuntu asenga ati Mana nibyo ntibutse ko umwanya ubonetse wo guhaguruka iri jambo ryo kuzura na bene data ko rije, ntera iteka Mana unyatire mu iryo banga ryo kuba uwundi muntu mu buryo bw'imwemu. Uzobona abanyakibi baguhunga utazi icyo bahunze, kuko uyu muhemu tugira duhamagare, ubu bubasha tugira duhamagare. Abisi bazokubona userutse babona ukayangana, abari bazi ko bakwishe bazokubona wazutse, abari bazi ko bakwivye ibyawe bazokubona uhezagirwa, abari bazi ko bomoye abawe bazokubona Yesu agukikuje umuryango munini. Kuko usavye Imana ikintu ciza cyo kuba hejuru y'isi, cyo kurengera isi, kuko iwacu ari mu ijuru. Ndakwinginga ngo uyu mwanya aho tugiye gusenga Imana, senga uvuga uti Mana uri mu ijuru, shikana ahandi hantu mu buryo bw'imhemu, shikana ahandi hantu mu buryo bw'imhemu, mbe mwisi ariko ntari uw'isi, mbe muri quartier ariko ntari uwo muri quartier, nitwa umudandaza nk'abandi ariko ndandaza nderetse. Kushobora kuza ndi kurangura, kushobora kuza umukiriya ari imbere yanje, kushobora kuza ikibazo kiri imbere yanje yabona abanyeshure. Haleluya.
tuba ishengero rigendeshwa na mpwemu yera, ishengero gihana rigendeshwa na mpwemu yera, ritunzwe n'ijambo ry'Imana, ishengero ryitanaho, ishengero ryita ku mfuvyi n'abapfakazi. Amen, amen. Ishengero ryita ku mfuvyi n'abapfakazi. Yego, amen. Ishengero riciye bugufi imbere y'Imana, kuko nitwaca bugufi uyo ashira hejuru igihe kigeze azobikora, uyo azokwishuriza ivyawe, uyo azokuvugira, uyo azogutabara.